Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ndashima ni Nina Merveille comme d'habitude kuri Yaga Nawe TV. Ndakwibutsa rero we ari ryambere waciye abonne-toi kugira ngo ibiganiro byose bizoza biraca ngaha kuri Yaga Nawe TV uzoza urabibona agakengera ugavyonde bien sûr. Ndakunda ukuntu mu iminsi mugize iminsi muduha ama commentaire amwe akadutwenza yandi akatubwira ivyo dushobora gukora. Turabashimira cyane kandi n'ababone bashasha muri aho ikaze kuri Yaga Nawe TV. Nizera yuko mutazo kwicuza kwa mwaraduhisemo. Rero no munsi ababone banje ndabafitiye iki. Murabona mu invite jewe nta kintu nakimwe ntazobakorera kugira ngo muzobone ubwami bw'ijuru. Niyo mutabubona je n'ukuri zombabaza. No munsi bise umukozi w'Imana rero ari imbere yanyu muramubona, reka ndamusabe yidondore hama aca tubwira n'ivyo agomba adusangize. Ko muravyumva nyeko ari ijambo ry'Imana, mutora agatebe mwicare. Ndaza hari abantu baca basimba ikiganiro kubera ko bumvise ko ari ijambo ry'Imana. Be mukunda gusenga uko biri kose, ko mubaye kose niko ubuntu bw'Imana, sibyo none. Reka rero ndamwakire cyane, ndaramusaba kugira ngo imbere yuko atwidondora ko ari umukozi w'Imana banza dusengere kugira twinjire mu kiganiro tumeze neza cyane turi mu buntu bw'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanje nitwa Emersabe Jean Dodien. Bakunda kunazira Jado. Rero ndi umu evangeliste, nkaba ndi umu missionnaire. Nikuvuga evangelisation, nikuvuga ko uyikorera mu gihugu uba urimwo. Mission naho nivuga butumwa rirenga imbibe. Rero nkaba nkorera muri ministry bita ACP. Iyo ministeri bayita Action du Cœur et de la Parole. Rero ubutumwa nazanye hano kuri TV ni kugira ngo tuvuge ubutumwa bukangura abantu. Hanyuma ni kuvuga teme y'ubwo butumwa, indanzi y'amajambo bayita gupfa k'umuntu wa kera. Ni kuvuga gupfa kuri kajewe. Ariko tutaratangura kwinjira muri sujet, twagusaba kugira ngo ubanze udusengere kugira ngo abakunzi ba Yaga Nawe TV binje mu kiganiro bameze neza. Umukozi w'Imana ni navyo by'iwawe kudushira mu buntu bw'Imana, udutanguze nyene muri mwemu. Merci beaucoup. Reka ndabinjize kuko nigo rufunguzo rw'iwacu. Dutangura kwinjiza abantu tukabasengera, hama tuvuga ibikurikira. Turagushima Mana ko ugize neza, ukadufasha tugashika hano kuri radio tukaza kuvuga ubutumwa. Rero Mana, iri jambo tukaba tuvuge gupfa kuri kajewe canke gupfa k'umuntu wa kera. Turashaka ko rihindura abantu bagapfa kuri kamere, bagapfa ku bintu byose byabuza gushika mu bwami bw'ijuru. Rero Mana, ndakwinginze kuva ntangura Mana ntihagire umuntu ijambo rihombera. Rero turamagaye ubushobozi bw'Imana buze kubana nanje za gutanga iri jambo, kandi ubushobozi buze kuba kubakira iri jambo. Ibisigaye ubane nanje, ubane n'abaza kwakira iri jambo, kandi uhezagire nabo abantu batwakiriye kugira ngo dushobore kuvuga iri jambo. Tubisenze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. Amen. Watubwiye ko waduteguriye rero ijambo ry'Imana, niko kanya kugira ngo uridusangize natwe turyumvirize, ugerageze nyene ridushike mu mitima nyene. Amina. Iri jambo ry'Imana rero ni gupfa k'umuntu wa kera. Ni teme umutwe w'amajambo ari we gupfa kuri kajewe. Yesu ashimwe. Amen, amen. Rero turiko turaba kwiri jambo gupfa k'umuntu wa kera, turabe byihuse ku bantu baba bakunda gusoma amabibiriya, kuko twe dukoresha Bibiliya mu kuvuga ijambo ry'Imana. Turavye muri Mariko igice c'icumi umurongo wa 38 na 39 haravuga ngo, maze Yesu arabishura ati, ntimuzi ico musaba. Mwoshobora kunywera ku gikombe nywerako canke ku mubatizo mbatizwa jewe? Baramwishura bati, turabishobora. Yesu arabishura ati, igikombe nywerako muzokinywerako, kandi muzobatizwa umubatizo ngira mbatizwe. Haleluya. Amen.
Yesu ashimwe. Amen. Rero ikintu rero Yesu yagomba kuvuga yashaka kubwira abantu yuko yaciye mu mibabaro kugira ronke intsinzi yo gucungura abantu nticari ikintu coroshe. Ariko zijya ntumwa bajya ba disciple bari bazi yuko boshobora gukora nk'ibyo Yesu yakoze ariko ntibari kubishobora. Yesu yaciye mu mibabaro ikomeye cyane kugira acungure enfin abantu ubwoko bw'Imana kugira ngo buzoje mu ijuru. Yaciye mu mibabaro ariko kubera ka kandi kajewe bakeneye intebe y'inganji. Haleluya. Imana dutabare cyane batazi iyo ntebe yavuye. Haleluya. Amen. Turiko turaraba kundi murongo wa Petero wa 2:3-4 havuga ngo kwifuza inyungu kwabo kuzobatera kubungukirako bababwiye amajambo y'amaremano ntibateba gutsindwa n'urubanza uhereye kera no guhera ku bwabo ntibasinziriye kuko Imana itagiriye ikigongwe abamarayika bakoze ibyaha ikabakorera ikuzimu ikabashira mu byabo by'umuzimagiza ngo baririkwe gutsindwa n'urubanza. Amina. Haleluya. Amen. N'ubu ndiko ndasigura gupfa kuri kajewe. Umumarayika yari umuntu akomeye cyane. Haleluya. Amen. Umumarayika yari umuntu atwara umuco. Atanguye kuririmba bose babumva yuko bafashijwe kuko yarafise amajwi yose. Rero atangura kukwiyumva ingene yo kubita Imana kudeta. Nukuvuga yashaka intebe. Kandi ko gupfa kuri kaje ntako yari afise ntiyari bwagapfe. Kuko yashaka kubita Imana kudeta. Imana ikirashavura ikiramukororera hasi. Acaraza rero acavuga ati ubu ngiye kuganza isi Imana yiganze ijuru. Nukuvuga yagomba ikibanza cy'intebe. Ndaza kubisigura neza. Nariko ndasigura imirongo yerekana neza gupfa kuri kajewe. Ibyo uburondera nibyo ubushaka. Ubushaka ibibanza byo hejuru by'ubuni nahazwa. Ariko ntubuzi iyo byaciye kugira ngo ubironke. Hama rero turiko turaraba ngaha hanye rero ico twakwitwararika ni hagati y'impwemu n'umubiri. Haleluya. Amen. Harimwo ivyo bintu. Umubiri urondera ibintu bibunezereza ariko impwemu nayo ntirondera ibintu binezereza impwemu. Turiko turaraba rero kajewe kanduruka ahantu hane. Imana dutabare cyane. Turiko turaraba neza mu cyaha cya Adamu naho nyene kajewe karimwo kuko Imana yavuze ati Adamu kijya cyamwe ntuzokijye. Imana dutabare cyane. Inzoka ikiraza ihenda umugore nawe acaragenda arumvira acashira Adamu nawe acaja kuri cya camwe. Bagomba kugira ngo buguruke kubera inzoka yababwiye ngo niyo mwajya kuri cya camwe muzoca muguruka amaso mubone mungane n'Imana. Urumva aho kariko karanduruka kajewe umva baba bagomba kungana n'Imana mugabo ofe ntibyari gukunda kuko intebe y'inganji ni Imana yonyene gusa. Nta muntu numwe afise iyo ntebe atari Imana yonyene gusa yacunguye abantu kugira ngo izo barokore ibatware mu bwami bw'ijuru. Donc turiko turaraba umuntu ni l'homme animal canke l'homme charnel canke l'homme spirituel. Uriko uraba turiko turavuga muri sens homme animal nukuvuga uravye ikoko kirikunda. Uriko uraba nka Rio canke Ryan gikunda kujya ibintu byose kandi gikunda kwiganza ngo kibe umwami w'ibintu byose. Rero uwo uriko uraraba muri sens y'umwana w'umuntu usanga ari umuntu yiganza cyane. Agomba yuko aganza ibintu byose akavyikumirako. Amaze kuvyikumirako ntihagire uwundi muntu ashobora kuvuga. Nico gituma bavuze ngo Rome est un animal, on considère comme un homme animal. Maze tabare cyane. Turiko turaba homme charnel naho. Homme charnel n'umuntu atabarashika ahantu kugakiza kumusaraba. Nukuvuga ni ami, église, mon argent, mon travail, mon famille akeneye kwinezereza. Ariko nashaka yuko anezereza abandi ngo bagirire neza. C'est un homme charnel. Uri kurara homme spirituel naho n'umuntu yese kumusaraba. Ari mu rugendo kanaka, afise vision yo kwagura ubwami bw'Imana, abantu bose bakazogena ubwami bw'Imana, ariko akorera Imana neza, yihanganira imibabaro, agirira neza abantu bose. Voilà, nico twariko turasigura. Rero ako kaje rero kanduruka ahantu hane. Mu itanguriro 12 haravuga ngo Aburamu gihe Imana yamubwira ngo uve mu gihugu cyaso. Haravuga ngo uhoraho abarira Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu
no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bose baze bagira umugisha ku bwawe. Amina. Haleluya. Rero Imana rero igihe hamagara Aburahamu, ariwe Aburahamu, yaramuhamagaye. Haleluya. Ngo ave mu gihugu cande, mu gihugu ciwe. Haleluya. Ave mu muryango. Haleluya. Ave no mu nzu ya se. Haleluya. Byari bigoye. Iyaba akiri umuntu wa kera, atarapfa ku muntu wa kera cyangwa gupfa kuri kajewe, ntiyari kuva mu gihugu. Suppose nawe bakubwiye ati va muri iki gihugu. Haleluya. Ugende mu gihugu kanaka, utangura kwimbira nzobaho gute? Ariko yarafise ukwizera. Haleluya. Kuko ubu Aburahamu ngo ni sekuru w'abizera, yari umuntu akomeye cyane, yarafise ukwizera, ariko anse arumvira Imana. Rero uri kuraraba bakubwiye mu gihugu cawe, ni kuvuga ukibereye ntuburapfa kuri ku muntu wa kera cyangwa upfa kuri kawe wewe, ntubukirongorwa na mpwemu yera, ntawe uri spirit ufise, donc muri make ubukicirongora muri make. Ariko Aburahamu yumvira ijwi Imana yamubariye, aragenda mu gihugu, aravuga yuko aragenda arafata urugendo avaga mu gihugu ciwe. Rero iyo ukeneye rero gutera imbere canke gukorera Imana mu buryo bw'impwemu, urava mu gihugu cawe ni kamere, donc hanyuma ugakorera mu bwami bw'Imana, ukorongorwa na mpwemu yera nkuko yagiye. Uriko rango mu muryango wawe, namwe usanga ibwirwamana. Haleluya. Imana tutabare cyane. Mu miryango yacu uri kuraba kera, misizano rya kera baraterekera, hariho ibiki, hariho baraterekera imizimu, barabandwa, bararaguza. Rero ivyo bintu rero nivyo yarimwo, ariko arumvira, arimuka, aza mu kindi gihugu Imana yari yamubwiye. Nukuvuga yaravuye mu bwami bw'isi agenda mu bwami bw'Imana. Donc ibintu vy'imwemu canke ibintu vy'Imana biragoye, bisaba ubwenge bwinshi. Haleluya. Amen. Ngo mu nzu ya so ni hamwe hari ibigirwamana. Yarabitaye aragenda, agenda handi hatari ibigirwamana, aza gukorera Imana nkuko yumviye, kugira ngo abandi bazoronke umugisha kubwiwe. Haleluya. Amen. Utarafa kuri kajewe nshobora kuzura n'Imana. Imana tutabare cyane. Amen. Kamere kawe kakicuzuye, ntuburashobora gupfa kuri kajewe. Ico kamere kari kajewe ni iki turiko turaba muri rusange? Kubera iki dukwiye gupfa kuri kajewe? Dukizwa kugira ngo dutangure kuronka mpwemu yera. Imana tutabare cyane. Dukizwa kugira ngo dutangure kugendeshwa na mpwemu yera, ariko umubiri kamere gafise ivyifuzo bigwanya mpwemu yera. Mpwemu yera nayo yifuza ibya kamere. Imana tutabare cyane. Amen. Rero ivyo mpwemu yanka nivyo umubiri ugomba. Ivyo kamere nayo ikunda nivyo mpwemu yera yanka. Rero tugeza kumvira rero mpwemu yera mu gihe tuba twapfuye kuri kajewe canke gupfa kuri kamere. Rero ivyo rero bisaba urugendo, bisaba gusenga, ukicisha bugufi, ukemera, ukababara. Turiko turaba kuri kabiri kajewe katubuza kuba mu bwiza no mu kubaho kw'Imana. Imana tutabare cyane. Iyo ufise kajewe ntushobora kuba mu bwiza bw'Imana, cyane ushobora kuba nkuko Imana ikugomba. Imana tutabare cyane. Dukwiye gupfa. N'akarero notanga, dufashe imbuto, par exemple nka grain de maïs, kugira ngo itangure kuduga, itangura kubora. Imana tutabare cyane. Hama agacaduga iki? Agacaduga igiterwa kikaduga. Rero kugira rero umuntu rero apfe kuri kajewe abanza gupfa. Agapfa kuri wa muntu wa kera, agapfa kuri kamere, agapfa kuri comportement ariyo bita behavior. Rero usanga rero uwo muntu atarapfa adashobora kuba mu vyifuzo bihimbara Imana. Gatatu, ni kajewe gatiza impigi, umurindi w'inyota w'ivyifuzo mw'isi, bigwanya ubugingo, bikavomera urupfu, kavomera icaha. Murumva yuko kajewe, haleluya, kazana umurindi w'ivyisi, kwifuza kuba uri ahantu uri hejuru ugasumba abantu bose, kandi ukavuga ngo jewe nta muntu nkeneye yuko ansumba canke jewe ndi umuntu ameze uku, je ndi umuntu w'intagondwa, je ndi umuntu akomeye. Ivyo bintu muramaze kubibona daro sociale ofe ahantu hose hatandukanye. Imana dutabare cyane. Turiko turaba kane, akameremere karondera kwicara ku ntebe y'inganji y'ubuzima bwacu, kandi iyo ntebe ihariwe gusa Kristo, usanga twarafanye nabo.
donc kajewe karondera intebe y'inganji icubahiro uriko uraraba mu ijambo ry'Imana hari ahantu handitse ngo tuzorondera ivyubahiro niyo washika ahantu ofete canke muri ahantu kanaka bagutumiye canke ari mu rubanza canke mu rushengero icara hari inyuma hama baze bagutore hanyuma bakwicarike mu kibanza ukwiriye kuko benshi usanga bababara ofete je namaze kubibona kenshi na kenshi nk'iyo turi mu ma conference canke mu seminaire atandukanye canke muri eglise ushaka batakwicarije hari imbere umenga nta cubahiro ufise rero umaze gupfa kuri kajewe umaze gupfa kuri kamere kawe ivyo vy'icubahiro ntavyo ubukeneye kuko uburi umuntu aciye bugufi agomba gukorera abandi Imana dutabare cyane gatanu naho bo ugukurikira Yesu bisaba ikiguzi cyo kwiyanka no gupfa ku muntu wa kera gupfa kuri wewe gukurikira Imana bisaba ko wiyanka bijya wari ukunda ukavyanka ariko kubinyungu z'umusaraba kubinyungu zo gukunda Imana dufate ukihebera abandi ukemera gupfira abandi ariko ivyo bisaba yuko uwo maze gupfa kuri kajewe rero Imana dutabare cyane gatandatu kajewe katubuza kugaragaza ishusho y'ubusuku kumvira no guhinduka kugira ngo tugire ishusho ya Kristo hama ngo dushobore kuzana impinduka mu isi Imana dutabare cyane nukuvuga umuntu ayikorera muri kajewe canke muri kamere y'ivyifuzo vyiwe umuntu atarapfa kuri wa muntu wa kera nukuvuga yibereye mu bwami bw'Imana yibereye mu bwami bw'isi tout simplement ubwami bw'isi rero bo bugaragaza ico wifuza Imana dutabare cyane bugaragaza umunezero ivyifuzo vyawe gukora ivyaha ntutinye ikintu cyose ukagikora Imana dutabare cyane ariko ubwami bw'Imana haleluya bugaragaza urukundo kwemera kwiheba kwitanga nkuko Yesu Kristo yitanze ku musaraba ukitangira abandi ukemera guheba inyungu zawe ariko kubw'abandi Imana dutabare cyane indwi ni kajewe gaserugwa gusugurirwa gukaza ishavu kugira ishari kwankana gukora ibiteye isoni gusenga ibigirwamana kudaharira kwifuza kuzana amacakubiri kudaharira no kuvyura imitongano Imana dutabare cyane ugifise kamere mere canke utarapfa kuri kajewe wama mu vyaha Imana dutabare cyane urankana ukumva ishari ntugire urukundo ugakora ibiteye isoni ukama mu mitongano Imana dutabare cyane rero gupfa kuri kajewe rero bisaba yuko witanga ugasenga hama Imana ikagendera ko bitazangeso zose izimenagura izihombagura ugasanga uri umuntu ahimbara Imana by'ukuri ubushobozi bw'Imana bwigaragariza ahanini mu bemeye gupfa Imana dutabare cyane iyo wemeye gupfa kuri kajewe ukemera gucungura abantu niho hagaragarira gupfa ubushobozi bw'Imana Yesu ashimwe kuko Yesu ubushobozi bwe bwagaragaye igihe yacungura abantu ariko rero benshi rero bibaza yuko gukorera Imana canke gukora ikintu coroshe umengo ni ambiance tout simplement benshi babigize business ariko urumva yuko ico kintu bisaba ikiguzi nukwemera kwiheba nukwemera kwiheba ariko benshi bariko babikora dini faso atariyo bariko babikora mu buryo butaribwo benshi babigize business tout simplement bibereye mu bwami bw'isi deje barihamagaye ariko abahamagaye babikora neza n'aba bantu bavuga yuko bafite ubushobozi bw'Imana bugaragarira ahanini ko bamaze gupfa kuri kajewe Imana dutabare cyane turiko turaraba kuri 9 gupfa kuri kajewe ni iteko ry'Imana ni Abikorinto 3:6 haravuga ngo kubwanje bene data ngo sinashoboye ngo kubagira nk'abimwemu ariko nababwiye nk'abaganzwe na kameremere k'imibiri yabo nk'abana b'inzoya bo muri Kristo Yesu ashimwe nukuvuga Imana yashatse kugira abantu b'imwemu ariko itashatse kugira nk'abimwemu kugira ngo by'ukuri ibyo bakora ntibavyiyitirire canke ngo bite ko abantu bakomeye ariko target Imana yashaka kubagira nk'abantu b'imwemu Imana dutabare cyane gupfa kuri kajewe nukugira iki ni ukwemera kugaragara nk'umunyantege nke kandi ubushobozi bw'Imana buserukira mu ntege nke zacu Imana dutabare cyane garagara nk'umunyantege nke
kandi ubushobozi bw'Imana bugaragarira muri twebwe. Rero kugira ngo ushobore gupfa kuri ka wewe ugaragara nk'umunyantege nke, ubushobozi bw'Imana bugakorera muri wewe, umaze gukora muri wewe ubwo bushobozi gasha bw'activa ugakora nka bya bindi Yesu yakora, kuko yari afite ubushobozi bukomeye cyane. Yavuga ijambo rimwe abagwayi bagasha bakira, kubera yabaye nk'umunyantege nke, ariko umaze kwishira hejuru byose biba bipfuye. Imana dutabare cyane. Gupfa kuri ka jewe uko bukeye uko bwije, ntube ukibaho ku bwawe. Imana dutabare cyane. Amen. Turiko turaraba mu Bikorinto 2 umurongo wa 5:15 aravuga ngo kandi icyatumye mfira bose ngo kwari kugira ngo bariho babeho bataciganza, ariko babeho banezereza uwabapfiriye akabazukira. Haleluya. Amen. Nibi rero bariko baravuga yuko ubushobozi bw'Imana buserukira mu ntege zacu bukagaragara. Ntube abari wewe ukibaho, ariko ukabaho ku bwa Kristo. Imana akaba ari gukoresha. Imana dutabare cyane. Ntabwo twe twikoresha, ariko dukoreshwe n'Imana, uko za ntumwa zaragiye zumviye Imana ziragenda, Imana irazikoresha. Ariko baragaruka birata ngo twasenze abadayimoni, ngo turakora ngo ibitangaza, ariko Imana yavuze ati ibyo nibisanzwe ntimukivyihaye, ariko mwirate ko izina ryanyu ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Kuko Imana igomba ko tugira iherezo ryiza. Ni ukwemera kwipuperanya, kwipomorora muri make, ukicisha bugufi. Urumva umuntu akiri muri kajewe aripompa, niba abantu usanga bagara umengo nyene bafise ibyubahiro birenze, ariko bavuga kwipomorora uri kuraba mu Kirundi ni ukwicisha bugufi. Kwicuranura wewe nyene ukuzura Kristo, ukemera kubabazwa kubwiwe. Imana dutabare cyane. Amen. Ukicisha bugufi kugira ngo Imana gutabare, iguhe guca bugufi, hama yongere gukoresha ibikomeye cyane. Kuko uravye neza mu bantu baciye bugufi kandi bumviye bafuye kuri kajewe, nibo bantu babaye baheze mu gukorera Imana. Imana dutabare cyane. Rero ni gute twova kuri kajewe? Ni ukwiyanka. Imana dutabare cyane. Muri Luka 9 ku murongo wa 23 kuja kuri 24 abwira bose ati umuntu ntiyagomba kunkurikira niyanke yikorere umusaraba wiwe uko bukeye ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzohe ubugingo kubwiwe ko bwanje azobukiza. Imana dutabare cyane. Amen. Rero yashaka rero gukebura abantu bafuye kuri kajewe. Haleluya. Amen. Rero ugomba rero yuko ugomba gupfa kuri kajewe ngo ahebe ubugingo bwiwe. Haleluya. Ariko si ikintu coroshe. Ariko benshi guhe ubugingo bwiwe byarabananiye. Usanga muri urugendo ariyo mpamvu ubona bitariko biragenda neza. Uri kuraraba ama eglise atandukanye, benshi ntibemera umubabaro ngo bakorere Imana nkuko bikwiriye, bakora kugira ngo baronke inyungu zabo. Ntibemera gupfa kugira ngo baronke ubugingo bwabo. Imana dutabare cyane. Ukwiyegurira Yesu wese. Turiko turaba muri Yohana 12 umurongo wa 25 haravuga ngo ukunda ubugingo bwiwe azobura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobuzigama gushitsa ku bugingo budashira. Muriko murumva kino kintu bene data ni ikintu kigoye cyane. Babwira kwanka ubugingo bwawe umva ari ikintu coroshe, ariko natwe muri iyi si dukunda ubugingo bwacu kubi cyane. Ntitugomba umubabaro, ariko ngaho bavuga ngo wanke ubugingo bwawe, ngo ariko ngo niho uzoburokora. Haleluya. Imana dutabare cyane. Amen. Umva kwanka ubugingo bwawe si ikintu coroshe, ariko mwijuru bavuga ngo wanke ubugingo bwawe niho uzoburokora, kubera wapfuye kuri kajewe takiri kuri kamere. Ukemera ukihebera abandi, ukitangira abandi kugira ngo uzoburokore. Ukwitanga nukumvira Yesu ubuzima bwawe bwose. Turiko turaba muri Matayo 18 haravuga ngo, turiko turaba muri Matayo 18:21 ngo umugani ngo bariye umwenda w'abantu babiri. Maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushinga ntahe inshuti yanje, niyangirira nabi nzomuharira kangahe ngeze kundwi. Yesu aramubwira ati jewe sinkubwira ko ugeza indwi, ariko ugeze indwi kundwi gushitsa ibiheta-ngabo 70. Rero ukiri muri kaje ntushobora guharira, ariko Imana ivuze ngo duharire indwi zingahe? Zigije indwi kundwi 70 kundwi. Ariko yavuze ngo nzomuharire ngo indwi, inshuro indwi. Oya,
ati uzomuharire indwi kuntu kuvuga gutanga igongwe completely apana guharira nka mugenzi wawe weje kumuharira ugacuvuga ngo ya ngo jewe ngo sindaguharira ngo ejo ngo wasuye ngo vya bindi umaze gufa kuri kaje uraharira nta nzigo ugira urukundo ugira ubugwa neza Imana dutabare cyane kwizera kutanyiganga turiko turaraba ahangaha gatanu n'ukwizera kutanyiganga mu Baheburayo uri kuraraba icitegereza aho tugenda kubisoma ugiye kuraba mu Baheburayo 11:3 haravuga ngo nukwemera yuko ivyimviro by'umuco bya Kristo bisubirira ivyimviro by'ubufu byacu Imana dutabare cyane amen nukuvuga fata bijya vyimviro bya Kristo ari byo bisubirira bya vyimviro by'ubufu bizane umuco umurikira abantu ubabera umuco turakwiye kuba umuco muri societe turakwiye kuba umuco aho dukorera turakwiye kuba umuco aho dusengera uri kuraraba anfe muri iki gihe abantu badukizwa mu rushengero mugabo ushitse hanze ukaraba ibyo dukora naho bisa bisana yuko twoba turi abantu bakijijwe canke bapfuye kuri kamere rero bidusaba yuko twitanga ivyimviro vyacu bikaba ivya Kristo kandi bikaba ivyimviro by'umuco Imana dutabare cyane kaje kanduruka ahantu hane twabivuze kanduruka mu cyaha cya Adamu twari twabivuze ubwa mbere mu itanguriro igihe Imana yahamagara Aburahamu ati va mu gihugu cawe canke Adamu turabona aho byandurutse turabona n'ingene vyagiye biragenda Imana dutabare cyane tugerageze twumvire kuko igihe basanga igihe Imana yabona yuko bariye kwica camwa baragiye barondera amababi abariyo bifuka kwera babona ubwambure muri make iyo umaze gukora icyaha wewe ubona ko ubwambure nk'akarero jewe maze gukora icyaha nibona ko ubwambure umenga bose barabizi ariko muri ico gihe Imana yo ivuga ngo yababajije ngo ninde yababwiye ko muri gusa Imana dutabare cyane iryo jambo rero yarivuga ati ninde yababwiye ko muri gusa ije kubarondera muri paradizo igasanga banyegeye igasanga nyene barukuntu bafise ubwoba kuko iyo ufise ibyaha usanga ufise ubwoba Imana iravuga ninde yababwiye ko mufise ibyaha ariko Imana ko yaraducunguye yarabati abantu arabacunguye ofete nta cyaha bafise ariko barenze icagezwe barenze kutumvira kwera bagomba kajewe canke kumenya ubwenge kungana na jewe kuko inzoka yabahenze ngo ucungana nande muzoca mungana n'Imana ariko Imana iraza kubera ari nyabuntu irabafuka ibaza irondera agasato barambara nuko kudufukafuka ibigabitanyo ibyaha byashinje bisigura agasato kuko Imana ni nyarukundo irabafukafuka irababwira ati ko mukoze ibyo byaha ko mutumviye je ngoma ndabashase muri paradis hama muce mugenda wewe wa mugore we kwera utumviye kwera wakoze ico kintu gahenda umugabo wawe ubugiye kuvyara urushe murazi yuko umuntu avyara rushe iyo avuye kuvyara tumugira ati felicitation wasimvye urupfu ati nawe wa mugabo we uzobira kuya haleluya rero iyo utarafa kuri kaje urabira kuya nagisanga umuntu yirukanga arondera ubuzima byanka akora amanyanga adakora nkuko Imana yabimubwiye cyangwa agacisha akicira inzira reka rero Imana iducira inzira haleluya tumaze gufa kuri kaje byose biragenda neza Imana dutabare cyane tumaze guhinduka byose biragenda neza rero reka dufe kuri kajewe dufe kuri kamere kugira ngo Imana ibiturongora nagomba mvuge kwico kintu ku bintu byerekeye amashengero uko twebwe muri ministere yacu ministry action de de la parole turafasha amashengero kugira ngo twigishe abantu ingene bashobora gukora neza babandi usanga bafite imihamagaro ugasanga kwera ufite umuhamagaro cyane kuvugishwa akavuga ati ndagiye gukora idiri kweri ndashaka kuvugishwa n'umuntu hama bikagenda neza cyane nkamusengera hama akazoma amafaranga oya suko bimeze Imana dutabare cyane banze ufe kuri ka wewe ufe kuri kamere hamukorera Imana mwe mwira abari bakurongora kugira ngo bigende neza Imana dutabare cyane kandi uri kuraraba ibi bintu umuntu wese afise ukuntu Imana yamuhamagaye Imana dutabare cyane dufise ingabire zitandukanye Imana dutabare cyane Imana tugirire neza muri kuraraba benshi bagwanira kuzoba abapasiteri canke abapotre canke ababishop oro siko bimeze hariho nk'umuntu azopfa atabaye mu bishop
mambe umupasiteri canke atabaye mwarimu, ariko hari igikorwa Imana yaguhamagariye. Nimba uri umupasiteri bandanye ubikora neza, nimba uri umu evangeliste nkaje numvuga butumwa canke umu missionnaire bandanye ubikora neza, kuko nivyo Imana yaguhamagariye. Kuko urumva benshi baracajarajara ntibazi Imana yabahamagariye, baracarondera bya vyubahiro hariya hanya. Imana dutabare cyane. Nimba uririmba ririmba, nimba uri umu evangeliste bwiriza neza nko bikwiriye, nimba ukorera Imana uri pasiteri kuba umwungere nko bikwiriye, ariko wemere gupfa kuri kawe kugira ngo uzoronke iyo ntebe y'inganji mwicarane munazwa na Kristo nkuko yayirondeye abanje guca mu mibabaro, apana guca mu minezero, apana guca mu business nkuko ubona biriko biraba. Byabaye ama challenge, umva birayobeye n'ingorane. Urumva abantu bose bashaka ivyubahiro, kuko ayo matitre natuzosanga mu bwami bw'ijuru. Uravye neza igikorwa Yesu yakoze ni missionnaire. Rero benshi ntibazoba ba missionnaire, ariko icumi umwe wese yamuhamagariye wese agikore neza kizomushikane kuja mu ijuru. Rero haraho rero nariko ndavuga ubwo butumwa gupfa kuri kajewe n'urugendo, bisaba gusenga no kwitanga. Imana dutabare cyane, kandi ukiheba, kandi kugira ngo upfe kuri kajewe ukemera gukorera abandi no kugirira neza abandi kuri uzobashikane mu bwami bw'ijuru, bisaba kwitanga. Rero nagomba mvuge abantu mu biseke nteganiro canje bumve ikintu cy'umuhamagaro katari ikintu coroshe, bumve nimba uri muri ivyo umenye ivyo uriko urakora, ntujarajare, umenye icyo Imana yaguhamagariye ugikore neza, ntuzobe umuhombe. Rero dukorera Imana twavuye kuri kamere cyangwa twaravuye kuri kajewe kamwe kazana kwiyemera no kwiganza kugira ngo tuzoronke ubwami bw'ijuru. Ibisigaye nagomba ndangize senga, nongera guhamagarira abantu gusenga cyane, ndabatumira no kugendera ku burongozi bwa Mpwemu Yera kugira ngo Mpwemu Yera barongore ibyo bakora byose bizogende neza. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana uganje kandi urahera hahera. Twariko turiga ku ijambo gupfa kuri kamere cyangwa gupfa kuri kajewe. Rero ibyo bintu byaratumye ibintu bitagenda neza mu gihugu cacu. Uriko uraraba aho isi yose igera, usanga ibyo bintu bituma ibintu bitagenda neza. None Mana turasenze umuntu wese yumva buno butumwa atarapfa kuri kajewe, atarashika ku musaraba, Mana umufashe apfe kuri kamere kugira ngo azokore yicisha bugufi, azoronke ubwami bw'ijuru. Turamagaye ubushobozi umuntu wese yoba ariko yumva rino jambo, twasanga ino jambo rigizaho ryamukuye naho ryamushikanye, Imana imugirire neza. Turamusengeye apfe kuri kamere ahinduke. Abapfuye nabo kuri kamere bariko bakorera Imana ubashoboze, uko muri rugendo ntivyoroshe. Ibisigaye ushishikare ubana nabo. Imana ibahezagire cyane, Imana ibagirire neza. Navuze ndi umukozi w'Imana, ndafasha turakira abantu benshi tukabafasha mu kubaha impanuro batarapfa kuri kajewe cyangwa gupfa kuri kamere. Ushaka kundondera ndatanze nimero yanje ya WhatsApp ni 71 99470. Imana ibahezagire cyane, Kristo abagirire neza, mushishikare mugubwa neza, kandi Imana ibagirire neza, ibashikane aho mwifuza. Ndabifurije kuzogira ubwami bw'ijuru. Imana ibahezagire, amen. Turabashimiye cyane abakunzi ba Yaga Nawe TV, nizera ko twahumviye byinshi, ndanabifuriza namwebwe kuhinduka, ko murumva yuko inyigisho zibandanya ziba nyinshi, ntazogire umuntu azavuga ngo ntitwavuze, ngo ntitwabazaniye abantu babafasha guhinduka. Duhuriye muri commentaire, ukaba ufise ikibazo icyo utatahukiwe ubaze kugira azogaruke tumubaze byinshi dutahure. Kandi abashimiye cyane kuba mwageze ngaha higanire muri ko murabikurikirana. Tuzosubira ubutaha. Murakaze cyane. Hamwe na Yaga Nawe TV, ubwenge niwo mutima, ubwenge niwo mutima.